Hello guys, ndabahaye ikaze mu kiganiro cacu ariko gwanyu uri kumwe na Jackson irakoze kuri kamera turi kumwe na Kamaro uno munsi dufise umutumi foko twitahura kwanza tukabereka icari c'igihugu cacu ego tukabereka la différence twikora buri munsi très bientôt. hariho management wari muri Tanzania ubu iracabandanya ihagaritse ko mutagikorana. Management nashaka kwinjira muri Tanzania nivyabandanije kubera management narimwo nabwo yumvikanye nabajya ariko nibaza ko tuzagukomunika tukabandanya dukorana yego. Lolilo ni giki kintu gishasha agiye kutuzanira nyuma y'indirimbo? Lolilo yamaze kuririmba cyane, yamaze gukora indirimbo nyinshi cyane ari wenyene n'amakolabo ndafise mugabo shaka nkorane amakolabo atandukanye n'aba musiciens batandukanye biwacu bo hanze mu guteza igihugu canje imbere. Ninde mutangiye kumugoma gutagura kugira kolabo nawe? Ngiye gutangura kurekura kolabo nakoze ngaha nyene mu Burundi wacu n'abacuranzi batandukanye
muri collabo imwe gusa harimo abacuraranze 8 ni collabo nini ngiye kuririmbana ni benshi twamaze gutora rero ba Bface ba Fabilove ni benshi ba Aslaya ni benshi cyane mugabo nshaka ko ba wit vyo wabyi turakunda kubona Lolilo aja muri calme ariko agiye muri calme adatuzana ama video mashasha indembo zishasha kweko ukunda kuja muri calme ndiyumvira nkavugana n'abagenzi nkavugana n'abajournaliste canke abatashe de presse banje canke abafans banje nkababaza ico bashaka nkicara nkarondera uburyo hanyuma ngakora akazi bien. Lolilo uno munsi uri muririmbyi uzwi cyane dusubiye inyuma gatoya haciye imyaka ingahe uri mu muziki w'u Burundi uririmba haciye imyaka 20 canke 19 20 shaka kugera ndi mu muziki wo mu Burundi industry y'umuziki wo mu Burundi ngaba maze gukora mu bihugu byinshi bitandukanye ama concert atandukanye nka Norvège, Denmark, Suède, Irlande, ma Italie, ma Hollande, ma France. Rumva namaze gukora hano henshi ma Afrique du Sud, Australie, henshi namaze gukorerayo. Ngabashaka gutera imbere nk'abandi nka Diamond Platinum cange Ali K for real. Kweki wa example kuri Diamond. Parce que n'umugenzi wanje yatanga umuziki vuba cyane mugabo bunyashitse ku rwego rushimishije kandi arakora cyane arashiramwe ingufu ya. Lolilo umaze imyaka myinshi mu muziki w'u Burundi. Ça fait 20 ans urimwo. Ni avantage ni inconvénient maze kubona. Inconvénient maze kwako. Novuga ko mu muziki ariyo ama obstacle menshi. Hari ibintu byinshi tucamwo ama problème duhura nayo. Ni menshi cyane sinavuga ngo ndaheze. Hakaba n'ibindi vyiza namaze kurongamwo bene vyinshi cyane. Namaze kurangamo parcelle ndubaka namaze kugurira papa wanje imodoka namaze kuja mu bihungu bitandukanye narose mwabana narose mu mugore urumva la musique est tout pour moi ibintu byose namaze kuronga mu musique vraiment kuri jewe mvuga merci namaze kuja mu bihugu bitandukanye Antwa urabonye ama post yagize ko ahagaritse umuziki nawe mutagikorana kuri wowe bivuga kwiki ko Lolilo niyandikira jenye n'umuziki naho nababwira ko mfise staff nini abantu banini mubona Lolilo kuri visage mugabo hariho benshi hariho barolilo bashika ijana inyuma yanje novuga ko nkorana na benshi cyane aba fans aba journaliste nibaza ko akazi turiko turakorana akazi keza cyane mugabo ariyo abantu baduca indege ariyo abantu batwononera abantu batora video ugasanga bayishize muri Facebook canke arayimurungikira umuntu muri groupe canke ugasanga ihanye muri WhatsApp abo bantu vraiment baratwononera gato nyuma ikindi kintu nshaka kubabwira abafanzi bacu nibacika intege babandanye bakora babandanye badusaputinga babandanye baduza ama views kubera no hanze muri Tanzania canke Kenya canke Uganda Nigeria usanga aba fans baraduza ama views y'abantu buri munsi Romeo Juliette imaze amezi 3 canke 4 mugabo irashimishije iri mu masan et quelques mais chaka plus que ça chaka dukore plus que ça nka gitari ishise ma 300 et quelques chaka dukore ibintu bisumba ngaho parce que umuziki wiwacu ni twenyene tuzoteza imbere na muntu wo hanze azoza ngo aduteze imbere umuziki wiwacu oya murakoze cyane rero ufise amatatuage angahe kweko ukunda tatuage mu biro wawe bose shira amatatuage mu mubiri parce que amatatuage yose mfise afise signification ariyo les bons moments et les mauvais que j'ai vaincu mugabo ndabandanya ngiza akantu keza cange ndose akazu keza cange ikintu gishasha nigiza gushira ko tatouage pour se souvenir iyi nye tatouage nyibusa ko imani hari buri munsi ndasenga n'umuntu w'Imana ariyo abandi basenga ibintu bitari Imana mugabo je ndasenga Imana rudende kubera niyo ifise ubushobozi ba byose rero reka ndagushimire nize ko wundi munsi nagwamaga zonyitaho ndabashimiye aksa
ça me fait plaisir gukorana ikiganiro nawe we ni terambere ry'igihugu mubandanye mufise umutima mwiza wo guteza imbere igihugu cyacu mubandanye muteza w'i Burundi imbere parce que ibintu muko murakora vraiment ni ibintu vyiza byo guteza igihugu imbere murakoze ni giki ubwira Black TV Black TV mbwiye abafans banje bose bagire subscribe ba dusa ama views muri Black TV ni chaîne nziza iteza imbere umuziki mu Burundi murakoze ciao murumva ko twari kumwe na Roriro Simba murumva ko afise ivyiyumviro byiza akunda umuziki wiwe akunda igihugu ciwe gira subscribe na commentaire turazikeneye mwaye kumwe nanje Axa irakoze kuri kamera turi kumwe na Kamaro ciao naho uta